kujya twabibemereye n'ubu niko bikiri turi kumwe n'umutumire wacu umutumire adasanzwe John K musanzwe mukunda abakinyi b'amareresi ndazi ko mukunda cyane hariho n'abantu banditse ama message peut-être canke ba telefonye bibaza ati mbebo wabatubeshe nibikiri banga sagaseseshwa rumuri amaze gushika muri Black FM mu kiganiro The Star System tumwakirane iteka n'ugweze welcome urameze neza musaza ndanezerewe man cyane gose man ndanezerewe kubanga kubera kuva Black FM wakitangura narayikurikirana cyane gose ndetse n'abashema banje bamwe bakora ngaha twaravugana cyane nko ati man muko nakora neza urabona amafoto uko ibintu bimeze neza nko ati one day I'll come akomujama ugiye kwiraba bro umujama ugiye kwiraba umenga hari akanyamuneza afise muri we peut-être wahabona gute wahiyumvira gute ndamaze kuja mu makadiyo menshi atandukanye ariko usanga mengo ntibako baragenda muri monde tugezemo ariko maze kubona Black FM ukuntu ibintu bipanze naravuze ati vraiment well done ebana big thanks bro anyway amakuru dufise mengo mwagiye kundi ruhande hari bari banyereye ku banyereye kabisa oya habirashika kandi tusabe n'ikigongwe kubera ko peut-être ntitwabikoze nko byategerezwa kugenda ariko iciza nkundira umupro uramubona umupro yahageze ebana urazi ko kuva mu gagara gushika ngaha bagi iminota 6 ibaze vraiment twaje turaguruka amashungo yiwe yatora kihaye bro kabisa anyway nuko John K kare bucane muri Black FM wavuze kumeze neza cyane kuva muri Australia gushika mu gihugu cy'u Burundi shaka tuvane mu kibo Burundi tuja muri Australia amatuva mu Burundi tugakamwe muri Australia rugendo rwa mu Burundi tuja muri Australia imeze gute man ikintu ca mbere nanka n'urugendo rurerure umva ugiye muri Australia n'urugendo rw'amasaha 23 uko ariko kubera indege zigenda zirahagarara ufata iyindi ushobora gusanga ari amasaha 30 40 hafi nk'imisi ibiri from uri mu rugendo rero nkumvuye muri Australia kuwa mbere nshobora gushika ngaha kuwa kabiri kubera Australia iri imbere mu masaha ariko mvuye mu Burundi kuwa mbere nshika kuwa gatatu amasaha 72 urumva umuntu uba wariyatera ndaje atuzokurira ryara tuzokurira kuwa mbere umva cyangwa ati kuwa gatatu kuwa kane azobamubona ushaka gushika kuwa gatatu mwijoro abantu basinziriye mugaca mubona kuwa kane watangiye kugenda kuwa mbere anyway abantu no batazi John K kano kanyo katwumviriza John K nindi John K n'umukinyi wa filme mba muri Australia ariko ndakunda uburundi cyane gose na manage hari ibintu vyiza kandi tutavuze ugenda utavuze urumva iyo mvuze basiga yuko hari ikintu tuje gukora nka filme mpamvuga ati abantu baze kumenya ko twaje kugira tubipubliye twongere dukore nakazi kabisa ariko hari igihe mvuga ati nje kuraba famille nje kuraba imiryango nje gukurikirana utu business twanje duto tundi muri ico genca mvuga ati simvuga ntihave bantera amabuye ariko ndaza Burundi ndabukunda oya hariho n'izindi systeme za ntibave bangora ntibaze kunyakiriza amakamera ngashokora ngo ni gute urazi umuntu aguteze kamera agaca kubwira ngo bro ngo shokora gute Jombari ati machokora utabimbariye nkiri hanze ati uzobinzanira ibi n'ibi ndakubara ati zana amafaranga ninagaruka nziyo bikugura ndabigusubiza ariko bimbariye nkiri hariya ndakubarira ati bivanye n'imizigo mfise ndafise space kana nakashaka gushiramo ibintu bitandukanye ariko haragirirwa sanga kwera nk'umuntu akava muri Australia abantu benshi bavuga ati uzontwara utuntu uzontwara ibi n'ibi kubera abantu barakunda imiryango yino babaze bararungura utuntu rero mbariye turanzanira ibi n'ibi nkaca sanga nta mwanya uhari ndakubwiza ukuri ati sorry bikunda ariko kenshi na kenshi nkutu tw'uducokoro duto na manatuzanye umuntu watugendanye no uno musi urashonje oya si shonje kandi chocolat vraiment ntizihaza n'utuntu ugendana kugira ngo bishitse ukumva amate biriko birapararangana ugacushiramo reka ndakwishura n'umukobwa aha mu Burundi hari abakobwa beza cyane gose baratumaze
karabaye abo rero abo ibibazo n'ibibazo Ikibazo gikomeye. yes John K ni African light cyangwa ni The Light of the Africa. light of Africa Yes. kijya kintu ni giki ni brand shasha ni imwe mu brand business shasha. ufise Yeah. bimeze gute mbega kuba shaka kumenya in deep hari donc turabona bimwe mu bikorwa ariko kumbura bariko baradukurikirana ku radio badashobora gukurikirana imbuga ngurukana bumenyi Yeah. barifuza kumenya ico kintu ni giki The kiriko Light of gikora iki Africa. Yeah. But the Light of Africa ni company twuguruje company nshasha ico the Light of Africa gisigura ni nko kujewe nagiye hanze ndabayo mara y'imyaka myinshi ndakora ibikorwa byinshi Okay. bimwe birananira ibindi ndashobora niga ibintu byinshi mu mwuga ndimwo mpura n'ingorane nyinshi mu mwuga narimwo hanyuma ndavuga ati ko maze kwiga ibi bintu byose nkaba maze gushika ahantu heza nkaba meze neza imana yarampezagiye imana ibi byose ntiyabimpaye kugira ngo ndavyicarane ngo ndabibike muri jewe gusa ahubwo imana yashatse yuko tuba umuco w'abandi tusubire iwacu tubigishe birya bintu natwe twize zirya ngorane baciyemo twebwe twaciyemo nabo ntibazozicemo tubabere umuco tubereke inzira nziza nico gituma the Light of Africa is John there. K urazi ndakubwira ikintu kimwe uri Yeah. mu bantu bake bashobora kwemera bagashinga intahe yuko bageze ahantu heza Ego. abantu bamana amarira nta ntambwe nta kintu bimeze uko biraduga bikamanuka uri mu bantu bake bashobora gushinga intahe bakavuga bati Yeah. jewe ngeze ahantu heza kandi aha hantu Nta ngeze birefu. Yeah. sinifuza yuko abandi batazohashika ndifuza ahubwo yuko bazonaharenga Yeah. kuko je ndabyumva Yeah. ikindi kintu naho nca numva hari abantu bamaze gushika mu bindi bihugu canke ku zindi ntambwe Yeah. batabwiza ukuri abasigaye Yeah. ico kibazo rero gikomeye Yeah. kandi batabwiza ukuri abasigaye mbega n'ukuri ukwahe wipfuza ko bomenya batafise gushobora kubafasha kumbure ku ntambwe bazotera Bo ikintu ntakuze nzi cyane ni ikintu cyo gusenga jewe vraiment novuga ati hariho abansi bantega imitego myinshi cyane kugira ndayigwemo kandi sinarokowe kubera ndumweranda canke ndiki ariko nafashijwe cyane n'amasengesho ya mama y'umuvyeyi naje amasengesho y'umuvyeyi ndayemera umuvyeyi yubahwe naje amasengesho y'umuvyeyi kuno munsi nusigarira ejo narababariye ati sintanga uyu mwaka nkora muri ihenda zobereka urumva so harageze igihe mvuga ati ibintu bishobora kuba ku muntu nkanje ni byinshi rero iyo uri kurakora cyane utari kurasenga cyane nubusa zero uri kurasenga cyane utari kurakora cyane nubusa rero umuntu wese ariko arazamuka canke ari inyuma ya canke adukurikirana cyane canke akumva kino ganira man uzosenge cyane ariko uzokore cyane kubera ivyo bintu bibiri birajana anyway John K rero tugenda dukwakwanya n'umwanya je nashaka umfashe dusangize amwe mu matitle y'amafilmu maze gukina kugira ngo nyamuna twanze tunyoteze ariko batwumviriza bumvize John K ninde twamubwiye mu yahe matitle y'amafilmu Cops Enemies reka ndabanyarukiza iyo babalao ni wese avuga fav ini babalao nta fav nabyi ini babalao biratse from man je nagiye muri Tanzania ndababarira ati umunsi bakoze filme isumba Cops Enemy umuntu yayikoze nzomuha 5 million yo kumushimbira kubera akazi yakoze ari keza vraiment ijya filme irarenze naje ndayira nkavuga ati wow uzi ni jewe yego vraiment navuga ati vraiment hari ibintu nako nkora kuri je nkabona umengo ni ibintu bisanzwe ariko ibiyo byamaze gusohoka bigashika ahabona abantu bakabyakira ukuntu ndavuga ati ntabwo yari jewe ni Imana yankoreyemo kuba Imana yashaka kuvuga ati uno muntu nshaka kumukoresha ahantu hanaha ariko kugira ndamukoresha hanaha ni ngombwa mbaze ndamuduze ndamukure aha ndamushire ahandi hantu niho usanga ibintu uri kurakora ibintu biriko bagenda neza ariko utamenya ukuntu wewe washitse aho hantu kabisa rero ndamwishe ikibazo cha brother turiko turanyarutsa mu filime maze gukora amwe hariho amwe nahereye ko yo mu ntango ntarenze no kuvuga ko ari kuri YouTube umuntu ashobora kuyaraba ariko amafilime yagerashika kure gose harimo Nothing is Possible harimo Irreversible Choices yaguzwe muri Nigeria hariho Cops Enemy iri ku isi yose vraiment n'ubu iracabandanya yinjiza uburyo ni byiza turashima Imana akaba hariho na filime nshasha rero
natwe uyu bamwita nzisabira bigi rero jewe ndazagushyiraho ico kibazo je ndibuka nige twagira ku conference de presse ya iwawe nyene kibazo cyakubizige kwa cyane ukoresha n'uburyo bwinshi cyane amafilme yawe ariko bande mwishoza ko kimyisho aje wanje ariko kandi uvuga ko zagushikiko asante sana ashaka amacokora nayo bakobwa man hacho ndazokerera ibindi ndaguha umwana nta kibazo tuzogumana hanyuma murudo mwanya hariho filime nshasha tuka kushira coming soon yayo out trailer iyo filime akaba yitwa Fear Woman ikaba irimo abakinyi bazi akazi barimo ngaha mu Burundi ariko iryumengiri kwa Joachim mbo ijya ni filime ya Joachim ni wari producer ni wari director je nabaye mumufashe gusavuga ati mwinoti kwera ni iri mu Congereza ni big sponsor nakanoti ibintu bya mbere biteye ubwoba niyo title bro Fear Woman none usoma woman na urabizi karivyo nacagire kadusangiza content irimwo muri yo film ba content irimo muri no filime twagerageje kugaragaza ikintu ishobora kuba mu bantu babiri bakundanye ugasanga umuhungu akunze umukobwa akakubwira ati ndagukunda ariko hari ikindi kintu inyuma y'irya ndagukunda umukobwa akavuga ati ndagukunda tube na marié tubane kwa ariko we afise indi ntumbero yatumye aza kuri wewe nivyo two turagerageza kwerekana muri filime mwifuza yuko abazoraba iyo filime ikintu yo basigira yo bigisha co bikiye bo especially nk'abantu barondera ikintu ku muntu hako wokoresha umuntu ugasanga muri kumwe ariko aragufasha mu bintu byinshi cyane ariko fende ugasanga uramuhemukiye man wofu muvuga ati nimba umwana wawe afise inzara nshaka ndabwira umugenzi wanje ejo nimba umwana wawe afise inzara nyinshi cyane udafite cyo mugaburira hako woja kwigurisha canke hako woza emera inzara fukama ku mavi senga imana zo gucira inzira ahatari inzira umwana wo mu ruyigisha urazi ikintu cyambere kigoye ikintu cyambere bigi afite mwebwe ntimuriko muramukurikirana John K urabona ingene ariko aravuga ibi bintu kwanza ariko yabiviva ndakeneye kumenya inspiration iyi film kubera ko irashobora kuba true story swate kuri we swate ku mugenzi we maybe man jewe maze kubona abagenzi benshi bakundanye n'abasheri babo je tukicarana ngaha turi nk'abantu bane two turangwa two turatwenga twese ariko maze umukobwa cyangwa umuhungu umwe muri bo yaramaze kumbarira carondera ku yundi ariko rero iyo twicaranye nkaraba ukuntu mengo ujya muntu ariko arahenda uyundi ukujya kuntu abiviva ukamengo nivyo ukabona nyine mengo aramukunda amushyize ku mutima ndishira nkavuga ati wow aturukunda n'ubu atari sana l'amour sinabwo ati fear women gusa na men nuko nyene sino babeshira nayo ntituyitega muri no mwanya anyway John K watubwiye byinshi ke filime zari kurakora ariko jaha ni ngoma ngaruke ni haniye ku mahera ukosha amena menshi cyane mu filime zabo no wero twavuze kumwe wakoresha plus de $200,000 ikuri filime Cop CNM bimeze gute tubwira amahero yagarukana yagaruka bigenda gute nimbe gakana natubira akabanga kuri bandu wayo bari ngamu cyo Burundi niyo biva niyo wowe petete kubarira mwana wa mama bararira sinkuru kwere reka namwe mbere bagira babiheba nawe bihebye wowe maybe ko bagiye cyane muri Australia wazitanze ku ma platform agiye atandukanye warakuza ama televiziyo zigura agiye atandukanye ariko banduguye tungaha wabwiye ati kuva dukora ama filime nta musi numwe na quality ni hinduka reka mbere kuri kino kintu man hari abantu benshi bantuka avuga ati man wowe ndukakora izindi filime ntukurasora izindi filime abandi bakorasora filime zishasha burindwi filime zishasha rasohoka buri kwezi je ndababwira ikintu kimwe man byinshi bibi birutwa nabike vyiza voilà urashobora gukora imyaka 2 imyaka 3 ukora filime post kuri YouTube iyo YouTube ni yaguhemba amafaranga menshi udusa nko ku mwaka winjye base $500 $1,000 ku mwaka jewe nzofata buryo bwose woba warakoresheje muri iyo myaka 2 imyaka 3 ndabushire muri filime imwe
ndayikoresha ubumenyi ururimi n'ubumenyi international bugezweho. iyo filime ndashobora kuyisohora ikagenda muri YouTube ntihitinga muri YouTube ariko jewe nta filime yiwanje ishika muri YouTube ntarinze zinoti. urabyumva wirutse n'amaviewers ya YouTube uzoyaronka abantu bazokumenya byose ni sawa ngo sharinga ngo shira kugira ngo comment gutugira comment ibyo byose nta mafaranga vyinjiza ariko ukoze filime yawe ukayipanga neza ugacishira muri festival igahitinga ugacitwara ku masoko ugacitwara mu application ariho ushobora kubarungikira email baka reviewinga muri Tanzania niho bavuga ati kizuri kinajiuza kabisa. Rero wakoze ikintu ciza ukagishira mu competition igatsinda ukayishira mu mantuzeya ukayirungika mu masoko atandukanye mu application ntabura ni application imwe canke zitatu ziyitora tumaze kuyitora zikagwa contrat ubu maze kugirane kwinjiza ukuguru muri iyo application bisigura yuko na filime zindi uzokora baza bamaze kukumenya bamaze kuronka contact za direct ucubarungikira ati nakoze yindi kandi nabo nyene kenshi na kenshi baraguha na advice bakavuga ati uzokora uku nizo ziko ziragurwa cyane nazo mu agent wanje nka Cop Enemy iri ku ma platform arenga 10 muri no mwanya umu agent wanje naramurunkiye filime nakoze after Cop Enemy yitwa Circle of Deception arayiraba arayishira mu masoko umengo yarose amasoko ashika kuri 4 man Cop Enemy irinziza amafaranga ijya yindi yinze amafaranga ari musi cyane gose rero yafana quality nawe yacyambara ati niba akora indi filime ikurikira ushaka kuyishira mu isoko iyi nini uzobigenza uko kubera yaravuga ati Cop Enemy iri kirapasa kubera iki niki hama iyi na ntikirapasa kubera ari ya amuru imeze uko rero wewe uzozura kora uko rero maze kuronka ahantu winjiza ikirenge man baragufasha kugira uronke na ndico hagarariyako kugikurikira ariko kirucu uburyo mu Burundi yaco kigaruka kubera yuko yaje kuraba bobo nta buryo bwinshi bafise ngo bw'iwawe manje nababwiye urumva ushaka gusanga aba producteur bamwe buri munsi bafite tournage ajya amafaranga ukakoresha muri tournage ya buri munsi yashire ku ruhande birabiki ufume ukora ku metrage y'iminota 15 ariko yakarorero uyishire ko sutitrage y'icyongereza n'igifaransa cyangwa igiswahili bo bintu n'indi byari byose bivana aho ushaka kwitwara quality ibe witonde quality ibe nziza mood ya scene nimba uriko akora muri studio nurondera ahantu hari microphone gusa ucuvuga ati ndi muri studio panga karere ubaka nimba usiga amarangi nimushiraho muri pancarte biri ngaha muri Black FM bikore kugira ikintu kibonege ko ari kizima hamushora mu isoko zorironka ko bikose bavyumvise ico kintu ndakora kukivuga na je buje rimwe na rimwe ikintu ca quality mu Burundi nico gituma kiracagoranye mu Burundi dukunda quantity nta quality dukunda nayo quantity man bavuga byinshi bibitwa na bike vyitwa ariko kandi buga genda nkagaruka bona John K ego wafashe mayose wose muri filme wakweje mu buryo mwa shooting iminsi yose kasha mu filme imwe wazishobora wagiye imiliyoni 100 ati jadashaka muri filme muco bivamo oya gusa urabona igituma mvuga ati nka Cop Enemy yantwaye amafaranga menshi ntibisigura yuko amafaranga yantwaye muri Australia no yikoreye mu Burundi ariyo yantwara biratandukanye cyane kubera ibihugu nk'akarorero muri Australia ijya Cop Enemy niko ndayikora inko twakoresheje muri filme narishe zari zukuri mu minsi 4 nariha amadolari 10,000 kugira ndazikoresha ariko nje ngaha mu Burundi nkabikorera ngaha nkasaba uruhusha muri maire de la ville bakarumpa bakampa n'abapolisi babihagarariye canke abasoda man izo nkono zikoresha sanze nk'igihumbi c'amadolari canke musigihumbi washa no kuntu haziguwa n'ibintu twandika exactly location kwa rukonyene location yo muri Australia kubera ari mu gihugu idolari ryo rikora ushaka gusanga iyo nzu no ironka ikiriri ugasanga ndishe nk'amadolari 500 ariko hariya naruha 5,000 ku munsi canke 4,000 ku munsi rero irecho navuga niki nimba narakoze filime kuri ayo mafaranga muri Australia umuntu ari ngaha arashaka gufata ajya amafaranga nyene yahora akoresha muri filime zisanzwe akakora ikintu akayabika buke hako yokora umwaka wose
agakora ikintu kimwe kizima ku mwaka ajya amafaranga yose yogize amaturunaje burindwi akayinvestisa mu kintu kimwe gusa birakunda ko msemwe abahe yayigutwaye uragarukanye bo to this point amafaranga ntaragaruka yose ariko bura twe duhembwa ku mezi atatu muri muri contract ninjiyemo iyo myaka ayo mezi atatu nzorinda mpfa ukiyaro nzorinda mpfa itagugwa umva ayinjiye urumva nk'akarorero turafise application irimwo yitwa Chubi ifise ntuze abayitereshaje iyo application bafise abone barenga imiliyoni 100 z'abantu nukuvuga bura mezi atatu muri izo miliyoni 100 harimo abantu benshi bamba bayiravye amafaranga aguma harura rero ko abantu bashabinje muri application n'abatarayiraba bose nuko ifilm iguma iduga ko film yiravwe cyane ikiguma iduga muri featuring ikiguma iduga rero nzorinda nigiye wamaze watureye rimwe amezi atatu gatura menshi yarangaye bo mu kwezi kw'icenda bampaye miliyoni 10 mu mezi atatu tukine filime na kizere ko ari z'amarundi miliyoni 10 z'amarundi we abagwa marundi bamemba ndiko ndasha mu marundi mu rurimi tutahura bose batahura ni bon biko biraza muri mu mezi atatu uwo mwimbu niwo vraiment ni oza natuyumbi 2,500 gutyo ibintu bya filime ubyirutsemo cyane ukavuga ati ngiye gukubita inote mana ugenda urarira bisaba ko witora bisaba ko ugenda bukebuke n'ubwenge kandi wige ariko ubandanye ukora ibintu byiza aho filime vraiment izo gutunga kandi izo kubeshaho n'abana bawe zobabeshaho kabisa big tugenda twinyeruka n'umwanya nibaza yuko John K yotubwira plan zikurikira asigaje ikintu kigenda gutenga iwacu canke plan zikurikira kandi nibyo ntavuga plan zikurikira nizihe ku maproje ya film usigaranye canke mu mwanya usigaranye mbo turiko turasora ino filime ya Fear Women kwa gatanu so abantu bose zore muri YouTube tuyirabe zaba kuri platform ya Joakim hanyuma ndiko ndasora nanje filime nakoreye ngaha mu Burundi yitwa A Boy from Ruyigi aho na Boy from Ruyigi nibaze yuko na A Girl from Ruyigi azorari Pascalinda ko muvuga cyane ni uko ari umunyarwanda amuvuze cyane nawe Ruyigi none ego barafise akantu ka Ruyigwaze ngo kama ngo Ruyigwaze n'abavera muhimbaye kumenga rogi nta genge iriho Murigi genge nyene mwebwe hage nyene wewe the light of Africa wewe Mr John Pascalinda uyu ni Chitso uyu n'umuze niciganye jande bo mu Kinama isoko hari uyundi ya Enseteki arakunda ni benshi nibe ariko ijya timira kwisha afite timi barifise n'amahera abantu bagenda gupasa vacances ngozi bakamara y'icumweru cyose mbwa n'umunyarwanda ayo makuru wayakuye kwaki twavuze Pascalinda gacavanga ko mugwa muvuga ahubwo narakubwira rero n'ikintu taruzi ahubwo atubwire ibya John Kira Pascalinda kuko jewe rimwe na rimwe hari gihe je bincanga ariko biraducanga boss ni muhakanya amahirwe ari karabura man ahubwo man Pascalinda zava buri umugabo voilà kora abantu bose bakabibwira vraiment mone je ndamujama wala sijewe akabwa ni murakundana mugabo turabagenzi tu ni nka my sister kandi barakundana iyake ya problem none wowe ufise sister wawe udakunda yakwa ndamukunda ni nka my sister man twese tuva mu Ruyigi kandi n'ubwa mbere twahujwe n'iki ni intara n'akazi mengo sinibuka ko ngo twahuye gute gusa ndazi ko twatangiye kuvugana mbare ko ava mu Ruyigi je nanje umaze kumbara kuva mu Ruyigi nkaba mbona ngomba kuvukira mu Ruyigi naje niyo mvukira ndakwege na identity yanje je n'umwana wo mu Ruyigi bro je ndi wo kwisanzwe anyway ababiyumvira ko Pascalinda na John K basha swati yarananiwe na decision ko yakavuga ati wono decida wese agoma mbona ifoto ya John K oya mugabo Pascalinda oya tuje na kure jewe ejo wundi nyene kuri status ya Pascalinda urabonye sinabonye uri wapo ni uri on posting hari yanyi mama yake
kandi kandi nawe yamushize Rubambo ni umupromota wa Pascalinda inde ibyo muvyemera si n'umupromota w'umuntu Rubambo ni umu official promoter wa Pascalinda navuka mu ruyigi jewe ibindi bayivuga ari ibindi navuka mu ruyigi nico gituma nabwiye ibyo avuga byose muvyemera anyway nuko ariko ndibaza bamaze kumenya ukuri ko biri kose kuri Pascalinda John K kundi ruhande nivyo bintu ariko masaka tujana nubwo mbona umengo twaryohewe cyane ariko tuzogaruka tuzotegura ibiganiro nimba bukiri ngaha ntacu niyo filime yasohoka azogaruka ufata umwanya ukwiye next time uzogaruka nzanye nk'umwe mu bakinyi bari muri filime kugira tugira akamurare keza karibu cyane twashaka be na ntubabe ayirimo ni fani na fine azozane fani fani na jemba yenda vyivugira azozane fani kandi muzoduhe itere ikwiye umwanya ukwiye azozane fani kuko intobazanye akanyana kanyana basi je nagusa oya uratuzanira irya ni 3F 3F nuko bigi turiko cyataruja ku musozo umwanya watujanye John K turamuhomvye nta kundi ariko twari tukimusaka kumuvugisha abafana bamuvugishije ibirababaje kandi bari bamwiteze cyane natumbereze avuye nyimba afise akajambo ashaka kubwira abanywanyi biwe abakunzi biwe n'abakunzi ba Radio Black FM muri rusangi mu misego na 30 adomeko yaca dutira tumusize okay nababarira ati umwaka mwiza mushasha wabere umwaka wo kwimbura umwaka mwiza hanyuma ntimwibagire ijambo nahereye ko mu ntango uno ni umwaka wo guheza no kuronka ibintu byose twifuza ariko tuzobishikako ari uko dukoze kandi dusenga ntukore udasenga cyangwa usenga udakora byose birajana dukore dusenga mugire umugisha mwese asante big thanks bro nuko mwavyumvise isamize Black FM de Star sabona yuko